mwatubwira mbega niyihe migambi mwashyize imbere n'akahe kandi kabijya ku mugambi wanyu? murakoze. Hama mu majambo make umugambi wanje witwa Empowering Women Through Skills Training. Ni umugambi niyumviriye ko nokorana n'abigeme hamwe n'abapasoni bafise hagati y'imyaka 18 na 35. Nkaba nzokwegeranya igitigiri bivanye na budget nzoba mfise, igitigiri mbona nofasha, hanyuma nkabashira hamwe nkabigisha imyuga itandukanye, nkabigisha kandi n'ubudandazwa, nkabigisha na education financière selon umwe wese icyo ashaka gukora. Abo bazokora imyuga n'abazobandanya mu budandazwa. Umugambi wanje witwa Finance pour tous, éduquer pour un avenir meilleur. Umugambi ujanye novuga n'uburere bw'amafaranga. Nabwiyumvire bigenze gute? Kuva nkiri umwana namye mbona abantu usanga batangura imigambi bagiye gukora ibintu mu ugasanga haheze umwanya ntibagishoboye kubona uko bariko barakoresha amahera yabo, ntibitwararitse kuraba uburyo bagiye barakoresha amahera, bigatuma abo bantu baciye bahomba mu buryo bumwe canke ubundi kandi atavyo bari bipfuje. Bakunzi TV turabaramukije tubaha ikaze mu kiganiro shika ku ndoto, ikiganiro kibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijanye n'iterambere biciye ku bamaze gukora bagatera imbere, ndetse n'abahinga mu bijanye n'iterambere n'abandi bariko bakora imigambi ishaka kubateza imbere bigateza imbere kandi n'igihugu. Turi mu kiganiro nsegurirwa na jewe Ndatimana, abenshi bazi ku izina rya Shashi Romantique, hama mpagishikirizwa na Bishop TV. Uyu munsi rero navuga ko umunsi udasanzwe turi kumwe n'abigeme beza bakaranga baciye ubwenge bari mu higanwa rya Miss Burundi, tugiye kuganira ku bijanye n'imigambi bashyize imbere akabijya ndetse n'ishishora gufasha mu iterambere ry'ugwaruka. Duhereye ibyo turabaha ikaze kuri Bishop TV. Amazina yanje ni Gateka Mahima Jacques, nkaba ndi umwigeme w'umurundikazi w'imyaka 20, nkaba ndi n'umukandidate muri Miss Burundi 2025. Murakoze. Nimero zinga? Nimero 13. Nimero 10 na zitatu. Karibu namwe kuri Bishop TV. Ku mazina nitwa Salimana Elishabela, umurundikazi imyaka 21, nkaba ndi muri competition ya Miss Burundi 2025. 13, 48. Mbega nimero 13 mwatubwira mbega niyihe migambi mwashyize imbere n'akahe kandi kabijya ku mugambi wanyu? Murakoze. Hama mu majambo make umugambi wanje witwa Empowering Women Through Skills Training. Ni umugambi niyumviriye ko nokorana n'abigeme hamwe n'abapasoni bafise hagati y'imyaka 18 na 35. Nkaba nzokwegeranya igitigiri bivanye na budget nzoba mfise, igitigiri mbona nofasha, hanyuma nkabashira hamwe nkabigisha imyuga itandukanye, nkabigisha kandi n'ubudandazwa, nkabigisha na education financière selon umwe wese icyo ashaka gukora. Abo bazokora imyuga n'abazobandanya mu budandazwa. Hanyuma nyuma y'ivyo bivaye n'amaformation naronse nzobafasha kurondera imitahe y'ibanze, hanyuma ndabakurikirane kugira ngo bashobore gukora ivyo bigiye neza, bashobore kwiteramo imbere, hanyuma ndabashire no mu migwi amakoperative cyangwa ama association selon ikigo nzobona cyobabera ciza, hanyuma nje ndabakurikiranira hafi nk'umugwi. Murakoze. Ego nimero 40 na zitatu. 48. 48. Mbega ni yihe mugambi wanyu mwashyize imbere n'akahe kabijya kawo? Murakoze cyane. Umugambi wanje witwa Finance pour tous, éduquer pour un avenir meilleur. Umugambi ujanye novuga n'uburere bw'amafaranga. Nabwiyumvire bigenze gute? Kuva nkiri umwana namye mbona abantu usanga batangura imigambi bagiye gukora ibintu mu ugasanga haheze umwanya ntibagishoboye kubona uko bariko barakoresha amahera yabo, ntibitwararitse kuraba uburyo bagiye barakoresha amahera, bigatuma abo bantu
baciye bahomba mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi atavyo bari bipfuje rero kuri iyo mpamvu naciye niyumvira kugira uwo mugambi sanzwe nize ibijanye na finance muri universite bivanye n'ivyo nize rero niyumviye ko nofasha abakobwa bakiri bato canke abamama bakiri bato basanzwe bakora urwo rudandazwa kenshi usanga bari mw'ibarabara canke bafise utwo bakora duto nzokorana nabo ndabahe izo formation zijanye na education financière numvise dufise umugambi ugomba gusa donc nzosangiza nabo ubumenyi mfise kugira bashobore kubukoresha mu byo bakora hama uko kuntu abandi nabo kuze mbona bibagora kujera uburyo bwabo batazi ayo badandaje ukuntu angana ayo binjije ibintu nk'ivyo bobo nzi bamfashe ndabapartage iyo education ubasabikanirize sangire nabo ubwo bumenyi mfise hama ejo nabo baze bashobore kugira aho bigejeje batagiye barahura na bya bindi byo guhomba bivuye utamenya gukontrola uburyo binjije cyangwa uburyo bwabo mais aussi ndifuza gukorana n'abana ko barahiza secondaire ko naje umugambi wanje hanini watanguye mpejeje secondaire naratanguye ndadandaza ama-accessoires y'abagore mugabo kubera nyene bwa bumenyi ntari mfise sanga natakaje amafaranga uburyo rero muri iyo mpamvu ushaka gukorana n'abo banyeshuri bagiheza secondaire mu kubaronsa uburyo mais aussi tuzohera kuri ya formation education financière ndabaronsa uburyo bashobore gukora mugabo bafise ubumenyi bw'ukuntu bakoresha uburyo bwabo mwese ari akantu ka financière kaguma kagaruka mbega mufatika umugambi wanyu mubona uzofasha iki mw'iterambere ry'urwaruka ahanini nk'uko nabivuze jewe umugambi wanje uri concentré cyane ku bigeme n'abakenyezi rero ku bigeme b'abakobwa b'abarundikazi nzoba nafashije n'umugambi wanje n'abantu mbona neza ko muri kazoza azoshobora kumenya ati shaka gukora iki kandi ndafise aho mpera mu kubandanya nzogikora gutya hanyuma kandi amenye ko ndiko nkorana n'abandi bikijya navuze c'amakoperative canke ndi mu wundi mugwi ndamenya neza ko naho vyoshika nkahomba canke nkagwa canke nkagira kupa ahantu bazonzura kuko turi umugwi muri iyo sense rero nabona ko umwigeme w'umurundikazi wese azoronka iyo formation n'ubwo buryo bwo gukorana nanje mu mugambi wanje ari umuntu azoshobora kwiteza imbere akamenya ati jewe nk'umukobwa ndashoboye kwigurira iki jewe nk'umukobwa ndashoboye kwiteza imbere ndashoboye kubaho ntariko ndarindira amahera avuye mu mfashanyo avuye ku mugabo nk'uko tubizi abigeme b'abarundikazi bagize mariage nakazompa amahera sheri wanje azompa amahera ndifuza kubona umwigeme w'umukobwa ari capable de dire jewe ndi indépendante financièrement kandi nije navyifashije hanyuma namwe mubona umugambi mugomba kurangura uzofasha iki mw'iterambere ry'urwaruka murakoze umugambi wanje sinzorindira kuzofasha kera kubera ubu usanzwe ufise abufasha hari umugwi w'aba jeune fille jeune femme dukorana ubu bari n'abantu 43 paka atari abantu bake n'abantu basanzwe bafise ibyo bakora hari abadandaza mu isoko hari abasanzwe badandariza mu barabara ariko bari mu mugwi umwe baba ahantu hamwe donc bafise sorte ya association bakoramwo mugabo d'une façon informelle rero nabo nibo dusanzwe dukorana barafashanya hagati yabo iyo hagize uwo bigoye n'umunsi bakamufasha bakamutugiriza umutahe mugabo muri kwa guherekezanya nyene bayigishanya uburyo bakoresha amahera rero numva ari umugambi uzoza gufasha abatari bake kuko tugiye kuraba ahashi abajeune canke même aba-entrepreneur aho bagiye gutangura ibintu batafise ubumenyi kuvyerekeye ukuntu bazokwigenza bivanye n'amahera bazokwinjiza canke amahera bakoresha bizoba biryoshe kumva ati nararonse formation ijanye n'ukuntu ukoresha uburyo ati ndabukoresha gutya kandi ndafise umuntu canke abantu bari inyuma yanje bazoshigikira mu gihe bizongora ko nta muntu bitagora mugabo mu gihe ufise aho wokwitura mu gihe bikugoye biraryoshe cane nibaza ko ari umugambi uzoza gufasha abatari bake habe mu buryo bwo kubashigikira mu buryo bw'amafaranga canke mu buryo bw'ubumenyi yego imigambi iriko iranguka muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi yubakiye ahanini ku mbona kazoza turiko turagira ngo tuzogere ku gihugu giteye imbere mbega umugambi wanyu mufise mubona ushobora kuzoterera iki
burya mbona kazoza dufise igihugu. Merci. Muri irya mbona kazoza nibaza ko ari ujya mugambi wa 2040-2060. Yego. Ikintu mbona ko jewe umugambi wanjye uzoba waraterereye ni uko mu gihugu turazi yuko amahera bakoresha ava muri twebwe, ava mu banyagihugu. Kandi umugambi wanje aho uzoba washikanye nk'uko nababwiye, bazoba ari abantu bashobora gukora bakagira ico binjiza. Kandi muri jewe ndi convaincu yuko umurundi yinjije igihugu kiba cinjije. Sans oublier que aba bénéficiaires b'umugambi wanje ahanini nk'uko nabivuze bajya bigenera bajya abapasoni bagiye mu makoperative n'ama-association, ni ibintu biba biri enregistré mu gihugu byinjiriza igihugu, les taxes, les impôts, ibintu byose bazoriha byinjiriza igihugu. So muri iyo way yo kwiyumvira mbona umugambi wanje nimbona kazoza bija hamwe, kuko mu Burundi muri iyo 2040 dushaka amburundi iriko iraduga, kandi umurundi kazoza ariko araduga aduza n'igihugu ciwe. Murakoze. Hanyuma namwe umugambi wanyu mubona uzofasha uzoterera iki garushike kugira mbona kazoza y'igihugu? Murakoze. Kuri jewe umugambi mbona ufise igihugu uzoterera, kuko hari akantu bavuga ngo iyo umugore ateye imbere c'est toute une nation yevoluwe. Uno munsi turashobora kuba turiko dukorana n'aba jeune femme, jeune fille bari hagati y'imyaka hagati y'imyaka 16 gushika kuri 35. Abo bantu muri 2040 murumva ko abantu bazaba bakomeye, kandi bazaba bafise abandi bantu babavuye bazaba bigishije ico kintu kijanye na education financière ariko bakoresha uburyo. Donc urumva ko ari umugambi udasanzwe kandi uza wifatikanya n'umugambi wa 2040-2060 mukuru w'igihugu wacu yaduhaye. Nongeye ku kintu yavuze yuko ni vyiza ko umufuka wose ugira ico ufise, umukozi yagira ico gafunguye. Donc nimba uno munsi ngiye nkadandaza nkamenya ati aya ndayeparma, aya ndayinvestisa muri iki, aya ndayakoresha iki. Donc iyo muntu azoba afise ubumenyi bukwiye kugira ashike kuri wa mugambi wa 2040-2060. Mwese muri rusange kugira ngo muzofasha abantu kugira ngo bashike kuri iyo migambi bizosaba uburyo muzoyikura. Yego. Urakoze. Hama icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko twese turazi yuko ndi umukobwa, ndi umwigeme, yego ndafise aho maze kwigeza, ariko amahera y'umutahe novuga ngo yokora uwo mugambi wose noronka. Arico gituma nshimira la competition Miss Burundi, kuko Miss Burundi yaduhaye iguha visibilité, kandi unayitsindiye uraronka ico nokwita budget yawe yo gutangura. Nyuma y'iyo budget Miss Burundi kandi yarasubira twigisha ico duheruka kwiga unyene mu formation twahoramo, ikintu cyitwa recherche de financement. Ni ikigo gikomeye cyane batwigishije cy'ingene umuntu ashobora kurondera imitahe yo gukora ikintu ciwe akoresheje amatiyo amwe twize muri ico cigwa. Urondera umuntu muri komuja hamwe mufise vision imwe, hari ama-association, hari ama-ONG, hari ama-banki afise iyo nyota yo kubona abo bantu mfise jewe ku mutima no mu mugambi wanje, n'ayo ma-association apartage la même vision yo kubateza imbere. Rero ugiye hamwe nabo ukabasigurira umugambi wawe bakawumva, nibo bantu bazoza kwinvestisa muri uwo mugambi wawe. Rero jewe niyo objectif mfise yo kwegera abo bantu dufise vision imwe, abo bantu dufise bashaka gutahura aho nshaka gushika, kugira ngo abo nyene abari bo bamfasha kuhashika bampa ubwo buryo. Yego. Hejuru y'uburyo noba naronse muri Miss Burundi. Yego. Mwaho muramaze gufasha n'abandi 47 mwavuze 43. Mbega ubwo buryo mubukura hehe? Ubwo musafasha abandi muzobukura hehe? Murakoze. Uburyo novuga umutahe wa mbere umuntu ashobora kugira mu mutwe, ico afise mu mutwe, kubera umuntu umwe ashobora kuba afise amahera, uwundi afise umutwe, bagashira hamwe bagakora. Uno munsi ndashobora kuba ntafise uburyo bugaragara ku mafaranga, ariko bafise ico ushobora gusangiza nabo ibijanye n'ubumenyi canke ikindi. Rero ukuntu nsanzwe nkorana nabo, ndafise cabinet de consultance dukorana mu bijanye n'ama-activité entrepreneuriale, nibo bafasha mu kubafasha muri ubwo buryo buke bushobora kuboneka. Donc nibaza yuko nk'uko mugenzi wanje Gisha yabivuze,
nico cigwa cadufashije gutahura mbe nihe nkwiye kwegera, ninde dufise vision imwe, ninde nokwegera kugira ashobore kuronka uburyo bumfasha kugera ngaha ahaca hariya. tugiye mu byo gufasha kubaha imitahe aho haca haza n'ingogana n'ingoga umugambi wa paeje mbega ko bizosaba ko uronka uburyo bwo gufasha abandi kugira ngo bishikane ahandi hantu ubona nk'uwo mugambi wawe ushobora kuzokorana gute na paeje kugira ngo abo bantu bakeneye imitahe bayishikeko? paeje ngira ngo harimo bizi ko nabo badufomye baradukoresheje formation. paeje objectif yayo ni sinzi ngene bivuga mu kirundi ariko ni kugabanya taux de chômage iri mu Burundi baciye mu nzira ya entrepreneuria. Uwo mugambi wanje nabivuze yuko harimwo bamwe bazoba bariko bakora imyuga itandukanye n'abandi bazoba bariko barakora ubwo rudandazwa ariko ruteye imbere. Murumva ko je na paeje dufise ukuntu tuko tuja hamwe, rero ngiye nkegera paeje bakabona ko ndi umuntu akeneye gukora ko baratubwiye amakriteri bafatirako bakabona ko sérieusement urafise uwo mugambi kandi urabona ingene uzoshika kuri ico cifuzo cawe. Nibaza ko ariyo arme mfise yotuma ngenda muri paeje mvuga nti nje kubasaba ubufasha, nkeneye gushika hariya, mfise abantu bangana uku nkeneye ko dushikanayo, nzobigenza gutya na gutya, nkabasigurira umugambi wanje hanyuma nkabereka n'ico ndabakeneye ko mu nyuma babishimye bakamfasha tukaja hamwe. Yego, merci beaucoup. Hanyuma mwebwe namwe murafise iyo kabine mufasha, murafise imitahe kanaka, ariko hambavu y'ivyo muzokenera n'indi mitahe yindi. Turafise iyindi banki ifasha mu guteza imbere urwaruka ariyo bije. Mbega mwebwe mubona nk'uyo mugambi wanyu mushobora ushaka kuzokorana gute na bije kugira ngo mushikire imitahe gufasha abandi? Dufatiye kuri nka bije n'ubwo hariho n'izindi nga dufatiye kuyifasha urwaruka. Murakoze cyane. Umugambi wanje urakorana cyane n'amabanki. Ati gute? Abo bakenyezi kenshi usanga batazi ibijanye n'ama-institution bancaire ukuntu akora. Rero mu maformation nzotanga n'ivyo birimo. Par exemple nk'ubu uye Bankubu irafise service ya inoti iri pratique cyane. Mugabo naho usanga ufise kajya telefone gatoya urashobora kubikoresha ariko ugasanga abantu ntavyo bazi kubera kutamenya canke ntavyo bamenye nyene, ariko jewe hazoba hariho mise en réseau yo kubakonekta n'ayo ma-institution bancaire kugira bashobore kumenya kuyakoresha. Ico kimwe na bije na BDF, c'est une banque spécialisée pour les femmes. Donc ni ibintu tuzotambukana, amabanki ari mu ba partenaires tuzotambukana nabo kugira ashobore kugera kuri iyo vision y'umugambi wanje, kuko umudandaza arakeneye kumenya uburyo yepanye, umudandaza arakeneye kumenya ati mbega nihe no kwitura kugira asaba agakredit canke ahandi. Donc na bije iri mu bintu bishobora kuzofasha, iri mu bantu bashobora kumufasha kugera aho guteza imbere abakenyezi. Mu migambi muriko murakora izobateza imbere, iteza imbere imiryango yanyu ndetse iteza imbere n'igihugu nkuko mwavuze ko wacu izofasha mu mbona kazoza. Mbega nimero 13 yobona hede muri kahandi? Murakoze cyane. Nimero 13 muri 2040 nibaza ko nibona ndumukenyezi d'abord, kandi umukenyezi ashobora kugera aho yigejeje financièrement parlant mu bintu bijanye n'amafaranga, mu bintu bijanye no kubaho. Umukenyezi ateza imbere igihugu ciwe, kandi umukenyezi nkuko nayo babwiye ndacafise ikibazo n'umwigeme canke umukenyezi arindira ubufasha bw'abandi bantu. Jewe rero ndifuza ko muri 2040 no kwibona jewe nkabona n'abandi bigeme n'abandi bakenyezi bafise ikintu bakora giciye mu mategeko, kandi bafise ikintu bakora giteza imbere Uburundi, kandi bafise n'ico binjiza mu mufuko kibakwiye gikwiye kugira ngo bifate neza mu buzima bwabo. Nimero 48 afatiye ku migambi ariko ararangura izomuteza imbere, gateza imbere umuryango ndetse n'urwaruka hamwe n'igihugu, yibona he 2040? Muri 2040 ndiwo umukenyezi. Mwese abakenyezi. Ariko ndifuza kuzoba mfise ikigo novuga nka kabine
izofasha mu kubandanya sutera gufata mu migongo abakenyezi gitangura gukora izo activités entrepreneuriales cyangwa uyu munyeshuri ahejeje kwiga avuga ati ndashaka kwiga mu bijyanye na entrepreneuriat muka atabona aho hera yaba mu buryo bw'ubumenyi cyangwa mu buryo bw'amafaranga nkazi bafise ico kigo kugira ashobore kubaba hafi kubasutera kwasura iyo mise en réseau kugira bashobore kumaintena cyangwa gutangura ama activités entrepreneuriales yabo. Yego nibaza ko abadukurikiranye bumvise byinshi mu byo mwashize imbere mu migambi yanyu ndetse mwifuza kurangura naho mushaka igihugu cyo byoshika biciye ku migambi yanyu. Ngusoza turifuza ko mwabwira abantu ingene bashobora kubatora. Murakoze. Hanyuma icyo mpera ko nuko mutibagira ko ndira candidate numéro 13 kugira ngo mudutore hariho link canke lien bashize kuri compte ya Miss Burundi officiel urayirondera kuri ID canke iyo lien bakayigupartager naho hoba kuri WhatsApp canke handi hantu urayiklikako ukinjira indani d'abord ukemeza ko ari email yawe iriko irakora iyo ikirefectura iyo vote hanyuma munsi ugasikora kugira ngo urondere umukandidate uri kurarondera gutora tu cliques muri case yo umukandidate hanyuma vous envoyez merci kugira batore je mu ntoto Mr. Sabone Chabela ndabibutse muraja kuri link iri ku ma platform ya Miss Burundi link bashizeho urayiklikako hama ugakonfirma yuko ari mail yawe iriko irakora ukaduga ukarondera numéro 48 n'imprime urondera 48 ukagira kuri envoyer abamuheze mu gushigikira. Ndabashimiye cyane kuba mwitavye akamo kuri Bishop TV ikiganiro cyacu cyashika ku ndoto nimero 13 na 48 bariko bari mu higanwa rya Miss Burundi mwumvise imigambi bashize imbere mwumvise ikizofasha mu guteza imbere bo imiryango ndetse no mu gufasha mu gushika ku mbona kazoza y'igihugu. Ndabashimira abadukurikiranye mwumvise ngene mushobora kandi kubatora ndabutsa ko twa mu kiganiro shika ku ndoto bibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijyanye n'iterambere dufatiye ku bamaze gutera imbere cyangwa bafise ubumenyi mu bijyanye n'iterambere ndetse n'abafise imigambi yagutse ishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Ndabutsa ko Bishop TV tubafasha kumekanisha byo muri ko murakora tubasanze aho mukorera. Ndabutsa ko kandi mushira hamwe Bishop TV ikukiramwo dufise andi ma service na photography videography manza zitandukanye byose kugira ngo dukore dutere imbere jewe ntera imbere wowe utera imbere duteze imbere imiryango n'igihugu. Murakoze.